Kuvayo igice ca 33. Uhoraho yanka kujana n'Abisirayeli. Uhoraho abarira Mose ati nugende uva ino mwe n'abantu wakuye mu gihugu ca Egiputa muduge muje mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko nzogiha uruvyaro rwabo. Nanje ndarungika umumarayika abaja imbere kandi nzocirukanamwo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahiwi n'Abayebusi muje muri ico gihugu gitemba amata n'ubuki, ariko jeho sindugana namwe ngo ngendere hagati muri mwebwe, kuko muri hanga ritagonda izosi nohava mbatikiriza mu nzira. Abantu bumvise iyo nkuru mbi bagira umubabaro, ntihaba hakigira umuntu yambara utugenegene twiwe two gushaza. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli uti muri hanga ritagonda izosi uti yogendera hagati muri mwebwe n'akanya sase yobatikiza uti nuko rero nimwiyambura utugenegene twanyu two gushaza kugira ngo amenye uko abagirira. Nuko Abisirayeli biyambura utugenegene twabo uhereye bakiva ku musozi Horebu no ku rundi rugendo rwabo rwose. Ihema ryo kubananiramwo n'Imana. Mose yajana ihema akarishinga hirya yaho bashagaje ahitanguye, yaryita ihema ry'ibonaniro. Uwagomba gusiguza Uhoraho wese yavaho bashagaje akaja mu ihema ry'ibonaniro hirya yaho, kandi uko Mose yavaho bashagaje agiye kuri iryo hema, abantu bose bava hasi, umuntu wese agahagarara ku muryango w'ihema ryiwe, bakamukurikiza amaso gushitsa aho yinjiriye muri iryo hema. Mose yamara kwinjira mu ihema, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara ku muryango waryo. Uhoraho akaganira na Mose, abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze ku muryango w'iryo hema, bakava hasi, umuntu wese agasenga ari ku muryango w'ihema ryiwe. Uhoraho akiganirira na Mose imbona nkubone nk'uko umuntu aganira na mugenzi we. Maze Mose agasubira aho bashagaje, ariko umufasha wiwe Yosuwa mwene Nuni w'umusore ntiyava kuri iryo hema. Mose yerekwa ubwiza bw'Uhoraho. Maze Mose abwira Uhoraho ati raba wambariye ngo dugana abo bantu, ariko ntiwabamenyesha uwo udutumanye. Yamara waravuze uti ndakuzi izina, kandi wagiriwe ubuntu imbere yanje. None rero ndakwinginze asangwa nagiriwe ubuntu imbere yawe koko, nunyereke imigendere yawe kugira ngo nkumenye, mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe, kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishura ati ubwanje nzokwijanira namwe bashikana amahoro. Mose aramwishura ati ubwawe nutajana natwe ntudukura ino. None niki comenyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga? Mbega si uko wojana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje kw'isi? Uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora, kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina. Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mw'izina ko nduhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirira ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi ati ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati heraba hariho ahantu hafi yanje, nawe uze uhagarare ku gitandara, maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande, nzogushira muri ico gitandara ahameze nk'igihoro, ukingirize urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye, mpeze nkureho urushi rwanje urabe mu bitugu vyanje, ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka.